ndabaramukije cyitwa bakunzi mukurikirana ibiganiro cyo kuri DJ 5257 namusiti kumwe n'igihangange mu muziki w'u Burundi benshi muramuzi kadamu umwanya baramutse. Murakoze cyane kuri televiziyo ya Fani bakunzi ba televiziyo Fani ndabaramukije. Kidumu kibido kibuganizo. Yego kabisa niko nitwa. Bakunda kukongereza kwandi mazina abafanzi nta kandi barizo guhereza. Ni nyinshi ubu mfisi yindi yitwa mu Kristo kuko benshi barifuza ko noba pasteur. Bashaka ko nzoba pasteur urumva bariko barategura inzira mzee baba yao alias mu Kristo. Uri kurabira babona ko bibere ko cyo mu pasteur. Oya biyo umuhamagaro umamagaye ngaho ntangorane zokora akazi Imana yambariye. Kidumu uri umwe mu baririmbyi bakoze amateka n'ubakibandanya bakiyakora mu gihugu cy'u Burundi urasohoka hanze igihugu ndagira ama concert atandukanye. Kidumu mbega ugerageje kuraba niya intambwe uri kuraraba ubu aho umuziki wo mu Burundi uherukira naho ubugeze niya intambwe ubona ati twateye intambwe yini. Ico kibazo sishora kandi kuzofanda cishuye kuko mvuze ivyo mbona jewe bica bitera ingorane. Umuziki bamwe baravuga yuko bateye imbere cyane jewe kubganje nkavuga ivyanje rero ico si kibazo ceshobora kandi kuzofa nishuye uko abantu bibona uko biyumvira ivyo bagezeko ivyo babona ko ari ivyo bikuru naje ivyo mbona ko ntarashika reka tubananye tubona gutyo mu butandukane bwacu. Ico kibazo naco nzofa nsuye kandi kwishura nazo je mfise ivyo mbona mfise uko mbona ibintu ndabivuze bigaca bitera ingorane urumva nofuma nihorera. Mugabo umva uri umuvyeyi usanzwe uri umuvyeyi hageze nk'akantu nubwo uvuga ati ndahanuye bo urahanura mugabo umva igihe cyose umuvyeyi arata impanuro abazisama bakazisama abadazisanye nabo bakazireka. Urumva hano hari ingorane abapeti bashaka kuba bagra mu mwanya muto. Ama etape bicako kugira ngo umuntu ashike kuri ico kintu turayazi twebwe twarabiciyemo turayazi nduvuka rimwe wuzura ingofi naho vigenda gute abashaka kunyumviriza bazobisaba ukwabo abadashaka kunyumviriza bazobikora ukwabo. Kidumu kera wahora organiza ama 10-in-1 organiza ama competition atandukanye ubu maze igihe kinini warabiretse mbere kubera ko barabihevye. Bon 10-in-1 2012 muravyibuka Buja Summer Fest 2013 anniversaire yanje y'imyaka 40 2014 2015 imvururu za politiki 2016 naje muri expo y'abanyakenya hanyuma mvanga ncangenda muri Australia ndahamara ukwezi candagaruka zunguruka intara zine z'u Burundi mu guhumuriza kuja kuvuga amahoro hose. Iyo ni 2016 2017 sinagarutse 2018 naraje mu vya Savonoro 2019 ubu sindaza naje mu vya award gusa hanyuma ngacangira passage kuri Campero warabibonye ko vyagenze neza. Passage yindi Gitega ni tutashase yuko bigongana n'ivy'abandi ku musi umwe. Ico sinzi kumaze kubibona ndevita cyane kuja mu ngorane n'abamiziki bo ngaha bamwe hariho abifuza kushikaho ngeze hariho n'abafise ambition yo kuharenza. Very good ni byiza cyane ni byiza kabisa umuntu afise ambition ku project loin pourvu yuko abishikako ariko ce n'est pas la raison yo gushamirana ce n'est pas la raison yo gutangura gushamirana. Rero sindaza 2019 nzoza muci neza navyiteguriye neza kandi vyapanzwe neza ariko ubu c'était juste passage hariyo ijya award najemo gushigikira ujya mujene atari umumizisi washaka même pas un artiste cange ngo ari afise interest mu vy'imiziki n'umu sportif yashatse gushimira abakoze neza mu departement atandukanye muri sport muri culture muri iki ariko mu nyuma warumvise babandi nyene yuko babona amashurwe ko ari ikimenyetso kibi. None se Valentin iki n'ikimenyetso cy'amashurwe cy'urukundo none umuntu aguha ishurwe akakwambika umudari igikuru si valere y'ujya mudari nikije kimenyetso cyo kukwambika nico kuko igikombe nta muntu agiye igikombe naho boguha igikombe iki ni igikombe n'ikimenyetso cy'uko uri umushampion gusa
ariko kije gikombe nacurya ugishira mu nzu kikukurabuka kirabo nabindi. Ariko warabonye interpretation na mentalite iri mu ba artiste, novuga bamwe bashaka buri mwanya gucrea ibintu biri negative uko babibonye kose, uko vyapanzwe kose. Iyo jewe mu bisanzwe ukuntu mbayeho niyumvira ejo ndahashise akahinduka present, ivyo no munsi bica vyitwa hier, ejo hahise. So ivyarabibaye vyabaye kijya gihe vyarabaye. Bose ndabababariye abakoze ibintu byo gushira isoni, kuko turaba imbere kandi l'avenir nous dira tout. Kidumu mu bana wavyaye ufise abana afise impano yo kuririmba, abandi baranacuraranga ibitari, mbega nta migambi wo ufise kuvuga ati reka abana banje nanje nzobareke nka kurya bavuga ati nyakwigendera Ronald yasize umwana wiwe Toussaint All Saint araririmba kuko yabikunze kuva kuri papa wiwe nyakwigendera. Mbega Kidumu ntago bafise iyo migambi kuvuga ati nanje ndakeneye abana banje bazokurikiza impano mfise, kuko umuziki ari umuziki usanga uri mu muryango, uri mu maraso, ukavuga ati reka ndabareke ko nibute kuri channel hariho ikiganiro nakoranye n'umukobwa wawe, umwana mutonya cyane, uriko rumva ko aririmba afise impano zikomeye, ndetse yaririmba avugirizwa gitari na musaza we. Mbega Kidumu nta migambi wo ufise kuvuga ati reka nzoreka abana banje naje bazi baririmba? Ubu ndi kuri 44 y'amavuko, mu kwicumi zuba ngwije 45 ndiko ndakura rero. Ivyo ça c'est sûr, ni ibintu biri sûr kabisa. Uko bimeze kose hariyo generation yindi izoza kandi izoyibisa neza. Muri iyo generation n'abana banje barimo, uzovuga ati je nshaka ko muziki art cyangwa muziki ihinduka carrière. Bravo, jewe bizoba ari ibintu bishimisha. Undi akavuga ati nshaka kugira carrière yindi ariko n'umuziki ukaba hobby. Sawa, ni vyiza. Abana bazocagura, naje naracaguye ivyo nshaka. Naje nabone bafise droit gucagura. Baza kutazobazira ko ndibuka mugiye twakorana ikiganiro yaravuze ati dadi ntabikunda. Ndashaka ko yiga, nashatse ko yiga kuko kwiga nico gifunguzo kwanza. Ibindi byose bizufise notion de base kwiga. Kidumu aho ugerereye ubu ari nk'umuririmbyi akeneye gukorana collabo na Kidumu, izahe nzira cyamo kugira ashobore kuronka Kidumu akorane collabo? Hariho benshi bankontakta barazinzira bacamo, barazinzira ngubu. Ubu hariho babiri tuzokorana nabo bari muri Etats-Unis. Rero nivyashika mu kumva collabo zirasohotse n'abarundi, ariko muzobibona kuko si ibintu compliqué, ni ibintu byo kuvugana tu. Les artistes baravugana ukwabo kuntu bakora ibintu, si ibintu compliqué, ahubwo gusa ari abashase kubipolitiza yuko atamusi ngorana collabo nabo ngano. None Fariyazi mumenye gute nimba tutakoze collabo? Biba bihuye na timing na programme. Ni nguko twapanze ko dukora ikiganiro nawe, ni ibintu dupanga tu mugapanga n'umuntu ejo sangapi duhure, ndafise ikiganiro nshaka kubaza utubazo gucyana kuriye. Rero abartiste ngaba da contacta batavugisha umuntu, abandi babona ibintu kwabo umenga ari ingorane, umenga ari intambara, hariho girlfriend. So urumva biragoye. Kidumu kushika naho ugerere muri no mwanya, gerageje kuraba abaririmbyi batara barundi bagukontakta mukorane collabo, ko ndazi ko bahari amatwa nsumira narigeze kuyumva mugabo ngo ntiwemeye. Ari mu Tanzania ntarinze kuvuga izina, igeze kukurondera mukorane collabo muganira uracafise ibintu byinshi gushikana ngo kubaza inshuro zitatu araheba. None ni kujye uvuga ati sishaka gukorana n'abanyamahanga cyangwe niyo programme utabufise nyene? Ariko gahema narakoranye n'abanyamahanga deja, homba ni mu mahanga. JD yari mu Tanzania, Juliana yari umuganda, Nameless n'umukenya, Frankie Jo n'umuganda w'umunyarwanda. Narabikoze bishobora kandi gukogwa, ariko kuri isa ndakubwiza ukuri, nshaka kwanza gukora programme zanje, sizabandi zanje kwanza, kuko umwanya muremure uri gukora ivy'abandi, programme z'abandi, haragera aho yumvira uti ivyanje birihe. Nuko uyo mu Tanzania iyo yarankontakse sindamuzi, ariko musecho twarakoranye mu Tanzania. Hariho n'undi yitwa Madi something,
Muddy Boy something sinibuka, ariko hakaba n'iyindi yitwa feeling y'umuziki. Bo ndushobora gufa kujumpinga gukora umuziki n'umuntu udasangiye feeling. Hari ubona umuziki usa n'uwa Nigeria, je ngabona umuziki usa n'uyu wanje gusa, kugira kuko niyo originalite y'uwanje. Ntarayimera yuko je ntangura kuza ndaba nka kuba nka ivyo jewe sinavyemeye, navyo ncamo, navyo ngira. Ariko nk'abartiste bashaka kuba nka ngo nuko ngo ivyo nivyo ngo abantu bariko barumviriza muri iyi misi, abona abartiste no kwita karo amafotokopi. Jewe ndi jesha kuba nka jewe, kujya mumenyereye, kujya ngoro kwanje, igihindagurika gusa ni producer nabindi. Gushika kuri no masani tugira twumva ngo uyu niwe manager wa Kidumu, bari kubeka utovuga ati ndashaka no kora no amfise umu manager nkorana nawe. None ndakubaze, ibintu vy'iwanje bibaza ko vyose ndabivugira hanze. Hajya nama nja mu za Canada bibaza ko ngenda gute, hajya nama nja mu za Etats-Unis bibaza ko ngenda gute. Ndafise umu manager, ariko nawe nshira mu news ngaha, nawe nshira mu biganiro vyanyu, nawe nshira imbere. Iyo nje mu Burundi hano, isoko ry'umuziki riracari rito, tuvugisha ukuri. Isoko ry'umuziki riracari rito gushika naho utangura gufata vyose ngo usesere ku isahani. Bo mumbabarire, ariko hariyo muri twebwe babona ko ari isoko rinini. Riracari rito mu vy'imiziki, biracari ukuntu bitarafata kabisa gushika naho umuntu yavuga ati jewe mbayeho kubw'umuziki. Okay, hariyo abagerageza, ndabazi, peace and love bameze sawa. Akana abamiziki bavuze ati reka twe twifashishe n'amakaraoke, babayeho n'ivyo gusa. Ariko ubabajijuka ukabicarira iruhande ukababaza ati mbwiza ukuri, amera muronga ngara bakwira, birakwiye bazokubwira ati bado. Hariho n'abandi basanga muri Kenya bavuye ngaha ati tufume twinjira muri boda boda. Si ibintu byo kuvugira mu biganiro gutya, ariko je sais yuko turiko turaforsa tuguma twinanata. Peut-être c'est la crise politique ou crise économique, vyace vyafecta ni n'amarwazire y'abantu, peut-être nivyo, ariko isoko riracari rito. Nico gituma hano ntavyo bu manager, ntavyo wiki ngo ntangure kuvuga ngo ujya niyo manager. Oya, ndafise abafasha bangendanira, bamfasha ivyo mba ndaberetse, ndigira gutya basi. Ariko ivyo kuvuga ngo je vyose ndangure kubivugira nga, wibaza ko amaviza ndayaronka gute? Bica hari ahantu bica. Wibaza yuko ngiye hanze ukabona ndiko ndavuza n'abandi batari boda boda, hari ahantu bica, hari umuntu aba yabipanze, ariko ntavyo vugira mu biganiro je. Kidumu n'umwana agira kangahe mu muryango wawe? Ndi wa mbere ifura. Kidumu iyo uvyutse mu gatondo, ikintu cya mbere banza gukora ngiki? Ndaririmba na gitari. Mejeje gutwara abana ku ishuri cyane, mfata gitari bagira 30 minutes yo kuririmba. Nico gituma tamusi ngira ingorane y'iki kuko ndabitangurira mu gitondo. Kidumu gushika mu n'amasaha nizaye projet uvuga ati abakunzi ba Kidumu Kibido kibuganizo barindire ziraje ziri mu nzira? Bon, jewe kujya sinkunda kuvuga vyinshi sana, kiretse ibimbabaje nivyo mvugira unuze mu ma interview nkaya, ariko akazi kanje ndi nta musi karahagarara. Ubu projet ihari nuko gusohora album y'Abakenya bavuga igiswahili na Tanzania nakajya karere kari, hakaba n'imiziki 3 mishasha y'ikirundi gira isohoke, 3 y'ikirundi gira isohoke yaka karere kino. Kuko urabona ava twahora dukora ku album, ubu bintu byarahindutse, ubu dukora ku ma singles, ariko ubu ngira sohore singles à la fois 6 z'ikirundi na 6 z'igiswahili 6. Hanyuma hariyo n'amavideo yamaze kuba tourné na 2020 yamaze kuba tourné, ubu telenovela nayo niyo cashikiramo, nayo asohoke amasanamu yayo. Hakaba n'iyindi yitwa Talala. Hari abantu benshi bagerageje kumva ati uratubarize Kidumu ya telenovela ni ide yiwe cyangwa n'indirimbo yoba yarazaniye, kubeshi baravuga ngo ijya ndirimbo siguyiwe si ya Kidumu, ni collabo gusa bamuhaye. Ndabatera inkuru ndibindera isoni jewe kuririmba n'indirimbo z'abandi.
narabikoze muri passé naririmbye amosozi y'urukundo muraza aho yavuye nyeneyo ko ari Nick Dev naririmbye indimba y'urukundo muraza aho yavuye ivyo si bintu je vyica Derison ariko il y avait une chose yari kirapangwa irekeye amabifu jewe sinkorera ku mabifu amabifu programming amabifu yo gupangwa rero ivyo bintu umuntu yashize indirimbo kuri YouTube channel yiyo agaca yiproteja kugira ngo ce ntangura kureklama bice biguma uko indirimbo ikiba nini je refuse ça ariko ndabatera inguru moi je suis un écrivain de la musique ndi umusongwriter birazwi maze kubipruva maze kubikonfirma no kubirekonfirma kandi ivyo ni bintu jewe mbona kumenga n'urukino rw'abajene bagerageza gukina kugira ngo bivugwe gutya bivugwe kuriya bivugwe gutya ntambara ingizo je nshobora kujamo nta musi ndiba sija wahiba canke gufekinga ikintu tari gwanje ngo rigwanje ukunda kugenda n'inkoni mugabo ejo bundi kuva uziye mu Burundi ntayo turakubonana iyo nkoni yoba yagiye irari kwanza igitangaje nayisize no naye nasubiranye inyuma umuntu yarayisavye kabisa aravuga ati iyo nkoni ndayikunda ndavuga ndiraza kugutera ingorane kuko abantu banyanga baca bakwanga nawe aca aravuga ati mafu nayisigiye umuntu mataye kwitikona ndafise nyinshi mu nzu muri Kenya ariko ku ndege baratugora sana kuyizana ku ndege barakugora bayifata nka bagage jamais barayikwaka kuri entrée y'indege bakayishira mu mizigo bakayifunga bijya bintu bijya navyo kuvako bigaca vyumirako bimwe igaca cyafura ugatangura kunyukura navuze ndi akwabo anongiye kumara imisi 2 canke 3 reka nigendere uko nyene to ariko ingoni je nayo dasi ingoni n'umugenzi wanje reka ni kweko kidumi bakunda inkoni cyane gose kuko ugerageje kuraba kirimwe mu bintu ngira ngo tigera wibagirwa yifashe urugendo sometimes kajya kantu jewe nagize umucezo muri 2006 ndakagura mu ibarabara kuva ico gihe haro nona gahaye kaca karamugwaza malaria kakabone naramuhaye ingoni yashobora nko kugenda agacanga Bugarama ayibagiye agacagaruka ingoni ni kintu kibi sana kimeze nka telefone urabona mwebwe mufashe telefone buri mwanya gomura aba WhatsApp gomura aba Facebook n'ingoni rero umaze kuba addicted kuri iyo ndi murekana ucu usanga yahindutse umugenzi wiwawe n'ivyo nta bintu birimo bindi kabisa musijaribu kuleta mapolemike kwa ile fimbo ni kitu kitakatifu. Kitu kingine Kiduma kishika safari hawezi kusahau bali na fimbo tunazoea sana but tuache fimbo. Kitu kingine ambacho Kiduma akichukua safari hawezi kuacha deodora. Sasa tukienda kwenye gari yako tutakuta nini? Iko deodora. Na tukiingia kwenye room yako deodora. Kwa nini deodora? Kidanse kusene niko na dance inaitwa deodora. Ninavipenda tu. Na chakula gani Kiduma akikula nasikia vizuri? Wali. Vile kabisa. Manjegere. Wali manjegere. Wali mchanga wa maka ya. Basi. Umuceri n'ubushaza. Ivyo nivyo ngunda je. Kiduma akajambo kanyuma abwira abakunzi ba DJ Fine 257. Bon, bangoje ma projet ari indirimbo zigira zisohoke. Katamuti. Hapana telenovela. Katamuti. Katamuti narudi niko na observe kwanza generation na generation na mnajua nikirudi vile nafanyaga nakoga nafanya Terminator sasa narudi sasa hii. Asante sana. Sirudi kwa marché ya Burundi, narudi kwa marché ya East Africa yote, toute catégorie confondue, toute génération confondue, na mutabiona très bientôt concert yangu Kampala mutaiona. Murakoze cyane Kiduma. Karibu sana. Twari kumwe na Kiduma mwumvise byinshi mu byagiye gukora mwitege kabanga ndabashimiye kandi mwese mubandanya mu ntera intege mwese mubandanya mugira subscribe kuri channel yanje bandanya Imana bahedagira murakoze cyane.